kirakombombotse kirasenyaguritse Babuloni ca gisagara gihambaye. bantu banje nimuviwe, mwoye kwifatanya n'ivyaha vyiwe, mwoye guhabwa ku vyago vyiwe. Inkomoko y'ubupapa, igice ca gatatu. Mugenzi, urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu c'ivyiza c'uno musi. N'uno musi muri kumwe na Jimmy Nishimwe yaje kuba imbohe kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza, kugira ngo ntihagire n'ikindi akora atari kwamamaza ubutumwa bwiza. Icigwa cacu kivuga ngo inkomoko y'ubupapa, kandi tugeze ku gice ca gatatu. Dusenge. Uhoraho mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami urakoze cane kuduhaye amahirwe kugira ngo muri uno mwanya twige ico ijambo ryawe ryavuze. Mwami turakwinginze ngo tuyoborwe nawe, kandi ugutahura kubwawe mw'ijuru abariko kuba ku bagabo n'abagore, imisore n'inkumi, hamwe n'abana bato bagiye gukurikirana kino kigwa kw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ikigwa cacu ni inkomoko y'ubupapa, kandi tugeze ku gice ca gatatu. Mugenzi ugiye gukurikirana kino kiganiro c'uno musi, tuguhamagarira ikintu kimwe, ukaba utakurikiranye igice ca mbere hamwe n'igice ca kabiri. Subira inyuma ubanze ukurikirane ivyo vyigwa bibiri, kugira ngo bigufashe no guhava utahura kino cigwa cacu c'uno musi. Mu cigwa cacu giherutse twarabonye inkomoko y'abakristo, twarabonye abakristo ba mbere, kandi mu kinjana ca mbere cose carinze gihera ata muntu n'umwe yiswe umupapa. Ivyo twarabiravye haba muri kahise, mbere tubibona haba no muri Bibiliya. Nta muntu n'umwe yigeze yitwa umupapa. Abafata ko Petero ariwe papa wa mbere ntaho babisomye haba muri Bibiliya, nta n'igihamya bafise haba muri kahise. Ivyo bapfa kubifata uko gusa, kandi impamvu tugiye kubiraba, hoba hariho umugwi w'abantu ubifisemo inyungu atari inyungu z'ivya Kristo, kubera yuko bitaboneka muri Bibiliya, zoba n'inyungu zabo. Abantu bemera yuko Petero ari we papa wa mbere nibo kandi bavuga ko Clement aboneka mu gitabo intumwa Pawulo yandikiye ab'Ifilipi igice caho ca 4 umurongo waho wa 3, ko nawe yoba yarabaye papa, maze bakamuhuza n'uwarahagarariye ishengero i Roma. Uwo intumwa Pawulo yerekana yuko izina ryiwe ryanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Ibi naho babivuga, nta bihamya biboneka bishobora kuronka, kubera yuko Clement wo muri Bibiliya mubonye ari i Filipine, ariko uyu wewe bavuga ko yari umurongozi Roma. Ikintu kimwe ngerageje kurondera muri kahise narabonye icanditswe n'uno Clement w'i Roma, aho yeretse abakristo b'i Korinto yuko Petero yahuye n'ibibazo vyinshi. Ngaha abanyamateka bavuga ko Clement w'i Roma atari kumenya ivya Petero n'amagorwa yahuye atari Roma, gutyo bagaca bemeza yuko Petero yarari Roma. Iki cete ciwe yacanditse mu mwaka wa 93 mu gihe Yesu yari yaramaze kugenda mw'ijuru. Ni kuvuga ngo hari mu kinjana ca mbere, nk'uko tuzobibona mu kinjana ca 4 umwami w'abami w'umupagani Konstantino niwe yubatse inyubakwa
yitwa Basilika ayubaka ku musozi wa Vatikano, maze abantu bemeza ko muri ico kibanza ariho hari imva ya Petero. Ariko ikibazo mpora nibaza niki, none icicaro ca Petero coba kiri aho yahambwe canke coba kiri Yerusalemu aho yari asanzwe arangurira imirimo, ku buryo abantu bohitamwo kumva akaba ariho bagira icicaro, ha kugenda guhitamwo aho Petero yari asanzwe arangurira imirimo akaba ariho hari icicaro. Kino ni ikibazo gikomeye kandi dukwiye kwiyumvirako cane ku rugero ruhambaye. Dusomye urubuga rwa Katolika, ndavuga ngo katolika.com, uzogende kuri interinete nawe ubisome mu gace kitwa inyishu zitangwa na Katolika, mu gihe bariko barerekana ko Petero yabaye i Roma, kandi bakongera bakerekana yuko Petero ariho yapfiriye, bisunga icete ca mbere intumwa Petero yanditse hariya mu gice ca 5 ku murongo wa 13, haravuga ngo ishengero ry'i Babuloni ry'abatoranijwe nkamwe rirabatasha. Bano bene data mu gihe baba ariko barasobanura uno murongo bavuga ko ngaha Petero yanditse ngo ishengero ry'i Babuloni ry'abatoranijwe rirabatasha, bakerekana yuko ngaha Petero ariko aravuga i Babuloni yariko aravuga i Roma. Gutyo bagaca bemeza yuko nimba Petero yatanze intumwa z'ishengero ry'i Roma agatanga intasho z'ishengero ry'i Roma, basobanura ko ari icemezo cerekana yuko kino Petero yacandikiye i Roma, kandi ibyo ntabwo turi bubitebeko. Ariko ico turi butebeko ni iki? Kumbe i Roma niho Babuloni. Kano kantu naragakuze cane ku rugero ruhambaye. Kuba bene data wo muri Ekereziya Gatolika bemera yuko intumwa Petero i Roma yahise i Babuloni, kandi bizodufasha neza gutahura kino cigwa cacu turiko. Mu by'ukuri ibi turiko turabivuga abantu benshi ntibabitahura, ariko nagenda bamenyeshe yuko abizera bo mu kinjana ca kabiri kandi hamwe n'abizera bo mu kinjana ca gatatu imbere y'uko ikinjana ca kane kiza, bobo barabitahuye kubera yuko bahuye n'akaga gakomeye, bahura n'agahamo, baricwa, bagirira nabi babigiriwe n'intwaro y'Abaroma. Abami b'i Roma barishe abakristo ku rugero ruhambaye. Reka ndababwire, kubera agahamo gakomeye abizera bo b'inyuma y'umwaka w'ijana bahuye nako, nico catumye Yesu agereranya ishengero ry'ico gihe mw'izina rya Simuruna, arigereranya nk'igisagara ca Simuruna. Igisagara ca Simuruna co muri Asiya ntonya, Azere, cari carahuye n'ibibazo bikomeye cane, ariko nticakamangana. Uco baca bacitwa Simuruna, bisobanura ngo ikintu iyo gihonyanzwe, iyo ikintu gituriwe, iyo ikintu gihuye n'ibibazo gica kimota neza. Niko igisagara ca Simuruna byari byarakigendeye. Yesu aravye ibihe ishengero ryiwe rizocamo mwa kino gihe, yarigereranije nka Simuruna. Nimureke dusome turabe ico umwami wacu Yesu Kristo yabadiye abizera bo mu gihe c'ishengero rya Simuruna. Hariya mu gitabo c'Ivyahishuwe ni igice caho ca kabiri, kandi tugiye guhera ku murongo w'8 dushikane ku murongo w'11. Ariko umurongo w'8 utwereka icete Yesu yandikiye ishengero ry'i Simuruna. Ku murongo w'9 Yesu yerekana ko abantu bo mu gihe ca Simuruna bari mu marushwa ateye ubwoba. Ku murongo w'10 Yesu yarababariye ati, ntutinye ibyo ugira ubabazwe. Eho uwo mugwanizi agira ashire bamwe muri mwebwe mw'ibohero,
Kristo kugira ngo mugeragezwe kandi muzogira amarushwa iminsi 10. Bagenzi, uno murongo urerekana neza uko Yesu yabarimye bano bizera bari bagiye guhura n'ibyago n'amarushwa, gutererwa mu mabohero hamwe no kwicwa. Simuruna ishushanya igihe c'ishengero rya Kristo co guhera mu mwaka w'ijana kugeza mu mwaka w'amajana 313 mu gihe Konstantino yararonse ijambo. Abami b'abakayisari b'i Roma barishe abantu babahora gushingira intahe Yesu Kristo kagahiba. Kovuga Marikusi, tukongera tukavuga n'uwamenyekanye cyane Deogratiasi. Uyu Deogratiasi yarisha abakristo benshi, abatoteza, abahora gushingira Yesu intahe hamwe n'abami benshi guhera mu gihe cyose c'abakayisari kugeza Konstantino ataraza. Konstantino niwe yabaye uwa mbere mu bami batwaye i Roma batahamye abakristo, ahubwo bashigikiye abakristo. Ibyo tuzobibona mu cigwa cacu gikurikira. Ariko imbere yuko tubandanya, ndashaka ngo mugenzi mbanze ndakubaze kino kibazo: mbega watahuye impamvu Petero yitwa i Roma ko ari i Babuloni? Hoho uratahura Babuloni icarico? Reka mugenzi nze nkwibutse, naho twari twarabibonye mu vyigwa bindi vyarenganye. Babuloni ni iki? Babuloni neza na neza dutangura kuyibona hariya ku munara w'Ibabeli, Itanguriro igice caho ca 11, igihe bubaka umunara w'Ibabeli. Kandi umuntu yararongoye kubaka umunara w'Ibabeli yari Nimurodi. Itanguriro igice c'10 havuga ngo Nimurodi niwe muntu wa mbere yatanguye kwitwa bwihabugabo kw'isi. Yari umuhigi w'agahebuza imbere y'Uhoraho. Bagenzi, Nimurodi mu kuvugwa ko ano majambo ni nk'uko Bibiliya yari kuvuga ngo niwe muntu wa mbere yatanguye kwigiranya n'Imana. Bagenzi, Nimurodi niwe soko y'abapagani, niwe mwami w'abapagani ahambaye. Kandi uno mugabo Nimurodi, igihe se wiwe yari amaze gupfa, yaciye acura nyina wiwe yitwa Semiramisi. Nyina akitwa umugore wiwe, akongera akitwa na nyina wiwe. Bahavuye bavyara umwana bamwise Tamuzi. Kandi bano bantu batatu, Nimurodi hamwe na Semiramisi n'uno mwana wabo, n'abantu bakomeye cane cane mu mateka ya gipagani. Kandi idini rya gipagani ntirishobora kubibagirana gato, ahubwo bashishikara gusenga no mwa kino gihe. Tuzobigaruka ko mu vyigwa vyacu bizobandanya. Ariko ngiye kubabwira iki? Ngiye kubabwira ko hano hantu bari bagiye kubaka umunara w'Ibabeli hari i Shinari, niho umugwa mukuru wa Babuloni wari uri. Ibi tubibona mu Itanguriro igice ca mbere ku murongo wa 2. Ni mu bisome neza muzobibona yuko mu gihe ca Nebukadineza ino Babuloni yari ifise icicaro i Shinari, niyo yari yarakomeye, maze iba ubwami butegeka mu turere twinshi dutandukanye. Nebukadineza murabizi yuko ari we yahavuye atera agatsinda Abisirayeli, maze akabajana i Babuloni ari nyagano. Reka ndababwire ibyo ngiye kubabwira. Bagenzi, igihe Kuro atereye i Babuloni maze akatsinda, hagacika mu matwarire yiwe, yaratanze uburenganzira ngo umuntu wese yumva akunda ubuzima bwiwe agende ahunge, aramuhaye uburenganzira. Abapagani b'i Babuloni baciye bava i Babuloni, ndavuga ngo Abakarudayo, bagenda bateruye ibigirwamana byabo n'imyizerere yabo. Bahungiye i Perugamo, ariko bwa nyuma na nyuma bahavuye bashika i Roma. Abo bapagani nibo ngaha turiko turavuga mu gihe turiko turavuga
i Roma. Impamvu intumwa Petero ihitwa yuko ari Babuloni ni kubera yuko abapagani Babuloni babandi bafise imyemerere y'abandimurodi nibo bagiye gushinga amasengero yabo y'ibigirwamana byabo i Roma. Iyo turiko turavuga ngo Roma ya gipagani, muce mubyumva yuko ihwanye neza na neza cane n'intwaro, ihwanye neza na neza cane n'abapagani abakarudayo bakomoka kuri Nimurodi. Mu yandi majambo, iyo tuvuze Roma duca twumva Babuloni, ariko kandi noneho tubivuge mu mvugo yumvikana, Babuloni n'umugwa wa Satani. Ni kuvuga ngo igihe Petero yariko aravuga ngo ishengero ry'i Babuloni, kandi bene data bo muri ekleziya bakaba bamaze kudusobanura yuko Petero yariko aravuga i Roma, ni kuvuga ngo Petero yaba ariko aravuga ko i Roma ariho Babuloni iri, kandi ariho umugwa wa Satani uri, kubera yuko idini ryiwe rya gipagani ariho ryari ryubatse ibirindiro byabo. Ubu rero turashobora kubandanya icigwa cacu, kubera yuko mwamaze gutahura impamvu intumwa Petero yitwa i Roma yuko ari i Babuloni. Naho i Babuloni naho i Roma hari higanziwe n'abapagani, ubutumwa bwiza bujanywe n'intumwa, intumwa Petero, intumwa Pawulo n'abandi bavuga butumwa bo mu gihe c'ishengero rya mbere bari baragiye i Roma kuvuga y'ubutumwa, kandi bari bararonse y'abizera. Imana ishimwe, no mu turere tugoye, mu turere twigaruriwe na Satani, Imana yamironderayo ko abantu bohindukira bakihana kugira ngo bashike ku rugero rwo gukora ibibereye izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Ariko imbere yuko turangiza icigwa cacu cuno musi, ngiye kubabaza ikibazo: ni gute ahantu Petero yitwa kari Babuloni, ahantu ku mugwa wa Satani ariho hoca haba icicaro c'ubukristo i Vatikano? Iki ni ikibazo gikomeye cane cane, bisaba ngo twigire hamwe kandi buri muntu wese ashobore kubitahura. Hari abantu iyo bariko barakurikirana ivyigwa nk'ibi ubona bababaye. Bagenzi, ibi vyigwa ni ivyigwa vy'urukundo, n'ubutumwa bwiza bubohora imitima y'abantu bose bemeye kubyitabira. Bagenzi, gushika mu mwaka w'313 akarere kose kari kamaze gushikamwo ubutumwa bwiza, kari karashizwemwo ishengero, kandi iryo shengero, buri shengero ryarahabwa abarihagarariye. Ariko muri abo barongozi bose, mbere n'uwarahagarariye ishengero ry'i Roma yigeze yitwa umupapa. None ubupapa bwazananye hehe ko turinze tugera mu mwaka w'313 tutarabona umurongozi n'umwe, haba mu bya politike canke mu by'idini, yitwa umupapa? Icigwa cacu kizobandanya, ariko mugenzi, ndaguhamagarira kugurira Yesu kugira ngo yinjire muri wewe, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Gushika aho tugeze ubu, abantu benshi baramaze kubona yuko hariho ibintu byinshi babwirwa, ariko atabihamya bifise, ari ivyiyumviro by'abantu. None Imana irabaza iti: mbega tugendere ku vyiyumviro by'abantu canke tugendere ku vyiyumviro by'Imana? Mbega tugendere mu bintu ataho byanditse canke tugendere ku by'Imana yavuze? Abantu n'Imana twumvire nde? Mbega abantu ntibari bakwiye kumvira Imana? Suzuma neza ukwemera kwawe, urabe ntusange hariho ibintu uriko uragenderamwo kandi atari vyo. Naje umusavyi w'Uhoraho ngiye kuvuga ibisengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami,
ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami urakoze cyane kubw'icigwa umaze kudushikiriza, kandi icigwa cacu kizobandanya. Mwami bino vyigwa uno mwene data amaze kubona yuko hari ibintu byinshi yarazi ariko ari ibinyoma. Mwami ndamusengeye kugira ngo mumenyeshe ingingo akwiye gufata noneho uno musi, kandi mwami wongerereza amahirwe buri wese yo gufata ingingo ibereye izotuma abona ubwami bwawe, kandi abagwayi, abafise ibibazo bitari bimwe, na ba bandi bose batanze imitwaro, buri wese umutwaro w'iwukuri. Mwami turamusengeye, kwizera kwiwe ntiguhere, ariko twese icarimwe uduhe kugira ivyizigiro vyo mw'iherezo, kwitegura kugusanganira ubwo ugiye kuza vuba, kw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi, ukaba uri mushasha mu gukurikirana bino vyigwa, ndaguhamagarira gukora abone, subscribe, following, bivana n'urubuga canke ururimi uriko urakoresha mu kudukurikirana. Kandi mugenzi, niba ufise ikibazo ushobora kubyandika muri komanteri, kandi ushobora no gukora like, jeme, kugira ngo ubereke yuko wafashijwe n'ikiganiro. Ndakwibutse kandi yuko niba ushaka kwifatanya natwe mu rugendo turimwo twerekeza mu bwami bw'Imana, canke kandi niba ufise ikibazo spesiale, ushobora kutwandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 669. Ndakwibutse neza yuko gukora partage uba wifadikanije natwe mwa kino gikorwa turimwo dukorera Kristo, kandi ntuzobura kwambikanwa nanje igisibo c'ubugingo kiriko inyenyeri nyinshi, kuri wa musi tuzokandagiza ibirenge vyacu mu birimba vyo mw'ijuru, niho mu gihugu c'ivyiza, aho abakijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Ntakire ijambo ry'Imana.